Ushitse mw'ikambi shasha iri mu Bweru muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, aho impunzi z'abakongomani baheruka guhunga intureka mu gisagara ca Uvira mu bumanuko bwa Kivu muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, ziza zikwirukako zibaza ko hari ico ubazaniye co kubafasha. Aho mw'iyo kambi uhashitse usanga zimwe zicaye mu migwi. Aho rero twasanze izo mpunzi k'uyu wa gatatu zivuga ko kuva bashize ko mfungurwa bararonswa kiretse abantu barengana baza barabafasha. Aho mw'iyo kambi rero ntihateguwe neza kuko haracibonekeza ivyatsi n'amashamba aho babashize. Nta mazi meza aharangwa, bakoresha ayo mu migende, ntibagira utuzu twa sugumwe kuko twasanze bariko baratwimba kuri uyu wa gatatu. Izo mpunzi kandi zifise amakenga yuko zishobora kwandura ingwara ziturutse kw'isuku rike kuko muri kino gihe bituma ahariho hose. Izo mpunzi ubu ziri mu kangaratete kuko bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe. Zisaba zishimitse abagira neza bose babishoboye kubagarukirako, kubaronsa utwo bafungura n'ibindi vyankenerwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yamenyesheje ku musi w'ejo ko ico kibanza kimaze kwakira impunzi zishika 13,000.